Mu Burundi iciza cyo gushima cambere nuko mubona yuko leta yafashe ya mbere ko tufata abagwiza tunga abandi bose amashira hamwe yijeje kuteza imbere ico gisata cyo bikora twabo n'abandi mashira hamwe afise aronka uburyo bwo hanze nabo nyene baravuze bati reka ahubwo cyane dushira imbere ico gisata c'umuntu agwiza itunga ku giti ciwe kandi akorana n'abandi rero cifashe neza kubera yuko ubu bose bavyumva kumwe baragira bati reka tuja hamwe turonke tubaho ubumenyi tubaronkera isoko tubaronderere uburyo bukenerwa novuga nti rero cifashe neza muri mu mwanya hako muri mwanya ivyo gukora ni byinshi impinga iracari ndende kuko ubiravye n'abavyifuza kubikora ntibayibona kumwe notanga uburoro bwinshi ariko mbendageza ngaho novuga nti cifashe neza ahanini ahandi naho hari ibintu byo gukora ariko n'icyo twafashe uno munsi kugira tuvye ibintu bikenewe gukorwa tubiyagire hamwe Uburundi ntiburi bwonyene mu karere buri mu karere k'ubuseruko buri muri Afrika nzima muri mu kwisi yose Afrika nzima hariho ubu bazogira bati umuntu wese isoko ibaye ya Afrika nzima suvuga ngo isoko uyikingire mami wigungireko ntuje aho abandi babona nk'ivyo mfatiye ngaho Uburundi leta mpere kuri leta nyene bovuga bati nyabuna shorera hanze isoko y'ibikoresho y'ibidandazwa byanyu singaha gusa ni hanze mugabo siko tuvyumva usanga leta musitanteri buramatari avuga ati ntimushore hanze banza mushorera hano abarundi ikaramwe abanyamakuru nkunda kubivuga ngo ntihagire dumushira hanze ntimushore ifi hanze ntimushore ivyamwa hanze naho turabikeneye uravye rero tutavyumvise kumwe ico kibazo cyo gushorera ivyinshi bishoboka hanze nta mafaranga y'agaciro azoboneka ayibona dukeneye kugira ngo tugure ibitoro kugira ngo tugure imiti n'ibindi rero aho agahaze karingaho novuga nakandi kamwe aje biravye umuntu udatunga ashaka kunguka inyungu niyituma nawe ahakazi abandi nituma ishiramwe ryiwe ritera imbere nituma ari hikore nituma ari hamabanki muguzi urabe ahanini umengo umuntu yunguka umengo sinavyiza cyane umengo numusuma umengo ntariko arateza imbere igihugu nabanza ari hikori ahakaza abantu atunguka ivyo bishobora urumva rero n'uburo ndaguhaye bwekana yuko dukwiye gusenyera ku mugozi umwe mwego abanyesha makuru leta twebwe dushigikira abagwiza tunga kugira ngo tuge duti nyabuna aho ntisibagiye abapolisi ntisibagiye abajije sinibagiye abantu bose dutegezo dukora tugira iki tugira ngo abagwiza tunga bakore bunguka nta kibi kirimwo kunguka hari n'ikindi mbega niko gituhamagara abagwiza tunga bo hanze ejo tuzohamagara hariho abagwaruka b'abarundi bagiye kurobera hanze no ivuga uko mugabo bavuga bati reka dutahe mu gihugu c'amavuko natwe dukore bakora baza barondera inyungu rero uretse abo barundi bimviriye bashaka kuza gukora ngaha mu Burundi hari n'abandi bafise amafaranga bafise imitahe tukwiye kugira tukabugurira irembo tukaborohereza kuri aeroport tukaborohereza ahantu hose kugira ngo baze gushinga imitahe nabo rya nibo bafise umutahe ukwiye mbe twebwe ubugwarwa bwacu mubona ngaha gukora gute goronka uburyo buvuye hehe imitahe minini mvuga nk'akarorero ugiye kudagitanganika kuroba ntuzo kurusha bwato buto dukeneye bwato bunini bushikira mu kuzimu bampe hariya nyine mu mazi hasi kugira ngo bazane ifi izo fi rero tutayishora hanze aho uzoza kuzana wa mutahe wiwe atabona yuko yugururiwe mu masoko mu Burundi mu karere eka no muri Afrika nzima.